Muri irya minsi Yesu yabariye abatumwa biwe 12 ati mu nzira gende murigisha ku bwami bw'ijuru buri hafi, murakiza abarwaye, musubize ubuzima bapfuye, mucyorore abanyamibembe, mwirukana amashetani, mwaronse ataco mutanze, namwe nimutange atakiguzi musavye. Nimutwara izahabu, amafaranga, habe n'isenge mwisaho, ntihagire isaho mwitwaza, nta n'ikanzu zibiri, nta n'ibirato, nta n'inkoni, kuko umukozi akwiye impembo. Igisagara canke umuhana wose muzoshikamwo, mubaze ahantu hari umuntu hatagira amanegurwa, mugumiwe gushika umunsi wo guhaguruka. Mu kwinjira mu nzu muyipfuriza amahoro, nyanzu ikwiye amahoro, amahoro arayinjiramwo, itayabereye ayo mahoro abagumeko. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikane aya majambo y'Imana adufashe kugaruka ku buzima bwa Barnaba, dukuramwo akarorero keza kugira ngo natwe dushobore kumva ingene umukama ashaka kubaka ugeranda bwiwe mu buzima bwacu, kuko bujya naho tuzirikana ku buzima bw'umweranda munaka, so kugira ngo tugende kugira bimwe byo muri ordinateur vya copier-coller kamenga twoshobora guca dusubiramwo ubuzima bwa Barnaba, kamenga wo buterura ukabuganiza mu bwiwawe ugasubira kuba nka Barnaba. Ntibikunda, ahubwo twakira uburero bwiza mu kungene yabayeho, bikadufasha kwiyumvira natwe ingene twotera iteka Imana n'urukundo rwayo mu buzima bwacu, tugaheza tukaba akaryo kaho ifatira kugira ngo ibandanye ikora ivyiza vyayo, ibandanye irokora abantu. Barnaba rero ko bamutubwira ntari mu gitigiri ca bamwe 12, bamwita umutumwa kubera yuko yitavye kare inkuru nziza kandi ayifata nkama. Hari mu ntango nyene muri Eklezia yo mu ntango, mu gihe c'abatumwa ba mbere, baravuga yuko ushobora gusanga yaramenyanye n'abatumwa bakomeye mbere, baramenyana na Paulo n'abandi batumwa, kuko mbere yarakoze igikorwa gikomeye cyane cyo guhuza Paulo agihinduka hamwe n'abandi bakristo ba mbere n'abatumwa ba mbere. Uko kuntu yakoze ubutumwa bwiwe, yitavye umukama, agaheza agakora karangura umuhamagaro wiwe ari hafi y'abatumwa, kandi nawe akamara imirambi agenda kumenyesha inkuru nziza, yaratanze ubuzima bwiwe bwose, vyatumye yitwa umutumwa. Batumenyesha yuko mu kimenyetso kigaragara c'ingene yakiriye inkuru nziza agihinduka, ubwo gihinduka hari ibintu wahevye. Hari abantu bawe ngo barahindutse, mugahikaruna ibintu yahinduye yahevye ukabibura. Hari ivyo uheba nk'ibintu bibi bikava mu buzima bwawe, ugaca iyo migozi y'ibintu by'ubuzima bwa kera. Ariko mugabo kandi bivanye n'umuhamagaro special Imana ishobora kubigufise ko nk'uyu muhamagaro Barnaba wo kugenda kumenyesha inkuru nziza. Baratumenyesha yuko Barnaba yahevye n'amatungo yiwe akayazanira Eklezia yo mu ntango. Uro kubera yuko hari abantu b'abayisikuro benshi bigira abapasitori bakora muri ivyo bintu by'amashikanwa ivy'icumi, iyo dutangiye kuvuga imvugo yo gushikanira Eklezia, gushikanira Imana, zomba ngo pati na baratanguye kwagira be nk'abayisikuro ba pastori. Oya, n'abantu babikorera ngo bakabiyishusho mbi, mugabo ni ikimenyetso gikomeye iyo ubonye umuntu ashobora guheba amatungo yiwe akagira ati ndashatse ko bikorera umukama. Hari umupatiri namanda mutangarira yigeze kuva hanze
yakoreye mu bazungu bamuha amatungo menshi, hamara yumvira ati bigenzo bikoze iki, aca bizanira musenyeri. Musenyeri ati ibi bintu si iby'iwanje. Abapatiri bose baratangaye, n'abakristo batangaye babyumvise baratangaye, bagira bati ho, harabatangaye neza barayena Hazimana, abaye nabo bagira bati ikigugo kiri hano, ti inkwari ivunitse ihura n'umwana kweri. Mugabo ugiye kuraba niwe muntu yumvise icyo bita la radicalité de l'évangile, arazi neza ko yatorewe ubutumwa bwo gutanga ubuzima bwiwe, ntariho kugira ngo agwize ibintu abantu bamuraba ngo bakagira bati we wararonse ubuzima buri reisi. Reisite y'ubuzima bwiwe nuko aguma ari atashe kuri Yesu Kristo, hanyuma bikaza birakirizamwo abandi benshi bagakira. Tugire Kristo. Hari ukuntu namwe g'abakristo muhenda abasuku b'Imana, muhenda abapatiri, mukabestima kubera amatungo bafise, ariko mutabestima ingene bariko barakiza abantu, bariko barafasha abantu gukira. Suko gutunga omenga byari bibi, oya, mugabo si wo muhamagaro wa mbere wa patiri. Si wo muhamagaro wa mbere wa patiri. Be pati wewe kudahindisha imiduga ko atabikone tubona ufise, ndabikoze ndabidisi byo je nahamagariwe. Ngo jyahanye ngo nikiju ndafise utwi wanje tunkwiye, ariko si wo muhamagaro wa. Hari abantu bafise umuhamagaro wuko ivyo batavyinjiramo ngo bishe. Mwumvise ingene Yesu ababwiye, agize ati ntimutware izahabu, amafaranga, habe n'isenge mwisaho, ntihagire isaho mwitwaza, nta n'ikanzu zibiri, nta n'ibirato, nta n'inkoni, ngo kuko umukozi akwiye impembo. Yesu akagira ati genda muzotungwa n'ibyo muzosanga abantu bafise, mbere je wenyene nzobategeka. Ejo mwarumvise ingene Imana ibwira umuhanuzi Yeriti, genda hungira ku musozi wa Keriti, nzomenye ingene ndagutunguza, unywa amazi y'umugezi wa Keriti, hanyuma ibikona nzobitegeka bikugaburire. Ubuzima nk'ubwo buragoye, kuko umuntu yamayibaza yuko afise ubuzima bwiza kuko afise sécurité y'amafaranga ya konte nininya. Mugabo ku mutumwa w'Imana arategerezwa kujya umutima amenya kumva ati sécurité yanje ya mbere ni Yesu, kuko afise no gutegeka n'ibikona bikanzanira iconge. Aho rero ni amahoroshe. Naje ndiko ndabivuga ntimwibaze yuko ndabishobora ijana kwijana, ariko nicumukama bashaka kugira ngo rimwe ataruko ibintu byari bibi, mugabo akagira ati birenza amaso, ndashaka kukugira ikindi kimenyetso gituma rero abantu nibatunga ntibibasaze, ntibibakure kuri nye n'ubutungane, nibatunga ntibibibe ubutungane, nibagira ibintu ntibibibe ubuntu. Tutagiye turaronka abantu bene abo hagati yacu, twahava twese ducika abantu gusa babayeho basakuranwa barundi wabo. Baranaba rero hakagera igihe akemera akumva ko ntabigize nko kumengana ibintu ategekewe inyuma, nta n'umutumwa yagiye kwimutegeka, wenyene mu muhamagaro we kumwe na Zaki ahijeje kumva ko ahuye na Yesu, yumva mu mutima wiwe yozanira ivyiwe Yesu. Aho yaratunze imirima n'ibiki, hingerera tangure gutunga ibindi bintu bikomeye bitigera bitakaza agaciro, atungishwe n'ubutumwa bwo kurokora imitima y'abantu. Tugire Kristo. Nukuri kose munsabire, sinze nigere ndizwa ngo nabuze ngo ikiduga ciza ngenderamwo canke na konti nibize binditse, ariko ndyoherwe no kumva nti umuntu twahuye uyu munsi mu isakramento ry'ikigongwe, mu buzima, mu kazi, mu butumwa, yagiye yumvise ko asubiye guhura na Yesu.
icyo kuri jewe n'itunga rikomeye, hamwe no kigira ibindi norara inzara rimwe sinzopfa. Iryo tunga rirakomeye, ni consolation ikomeye cyane cyane ku muntu ategerezwa kumenyesha ijambo ry'Imana. Bivuga yuko nitwigere twumva umenga ibintu amatungo yotubuza kuba abantu beza Imana ishaka, ntabe ari umenga aradutegeka, ahubwo akaguma ari ibikoresho bikorera Imana no kugumya umutima mwiza muri twebwe. Ngo Baranaba ngo yari umuntu yuzuye uruhoza na mutima mweranda. Kubera iki? Ngo yari umuntu afise iyo ngabirano, kuko kuvaho yiyeguriye inkuru nziza ngo yaciye aronka ingabirano y'uruhoza. Umuntu afise bwa buhigwe twumvise Joyce karatubwira ngo abantu baremesha amahoro. Umuntu azi gufasha abantu, akabazana akabakura mu njyane barimo, kuko tugiye Kristo akari mu menene kari no mu ntama no mu muryango wa mbere w'abakristo. Izi njyane duhora tubona mu butumwa, abantu bakajyanira mu butumwa zariho naho nyene. Umukama akabyura abantu bamenya gufasha abandi kuzirengera. Injyana usanga ziba zifatiye kutamenya kwakira neza ubutandukane. Injyana usanga zifatira ku bujaruzi shetani suka, izigasuka hagati y'abakristo, hagati y'abemera, kugira ngo batumwanya mu kuryana mutima mweranda ntanyaruke kubashikana ku vyiza bikomeye gusumvya. Bugiyo turiko turashira imbere ivyo tujyaniramwo ama division ibiki, bidutuma dutevya igihe cacu cyo gushikira igihagararo kiryoshe, cyo gushikira ivyiza bisumbirije. Mugabo Imana ntirekerana bayo ngo bagirire, igacivyura hagati yabo abantu bafise bene izo ngabira zo kubafasha kumva ko borengera ako kantu ka je ka moi, kugira ngo bumve ikindi kintu gikomeye Imana iri kwirubaka cy'umuryango wayo, aho amaje yose yisanga n'amamwa yose aca yisanga neza. Aho kantu ka jewe karengegwa, tukubaka ikintu ca twese, aho rero jewe y'umwumwe yisanga ikumvira gukiwe, ikumvira himbawe. Baranaba yari umuntu azi rero gufasha abantu. Iyo habaye amatati akomeye ahantu, abatumwa bacamurungikayo bati genda udufashe. Nuvuga nti yari asanzwe afise ingabirano ya diplomasi ya mutima mweranda. Abo bantu bariho no mwisi no mu ntwaro mu vya politike, abantu bazi gushobora guhuza abandi, bakabafasha kwahondisa amaangre yibi batandukanya, bakumva ko hari ikindi kintu kiryoshe gikomeye gihambaye c'agaciro, bategerezwa kuronderera hamwe, kikabakuza bose icyarimwe. Abo bantu tubasabe cyane muri iki gihe cyacu, turabakenera gose. Aho ushobora gusanga abantu bari mu njyane nyinshi, hari ibibazo byinshi, abantu bari mu ruhoza rw'Imana, turabakeneye hagati yacu. Abantu badufasha kumva ingene dushobora kubana tugasangira ubuzima n'ubutumwa, umwe wese yiyumva mu ngabirano yiwe, atumva umenga abandi baramuhonyanze, abandi baramukengereye, abandi baramwimye ikibanza. Niwe rero ngo yafashije Paulo gushobora guhura n'abatumwa ba mbere. Ako kantu n'ubu karatubamwo, biratugora gushobora kumva ko umuntu yahindutse, umuntu yabaye mushasha, kuko kujya kuntu bitugora twebwe nyene guhinduka, tuca twibaza yuko n'uwundi ntibikunda. Yarahoze ahantu habi, akagerageza kuvayo ngo aza ahantu heza, bikatugora kwizigira yuko ashobora guhinduka akaba mwiza. Ukamenga ntitwemera Imana y'ubushobozi bwose, umenga twemera ivyo umuntu ashobora, aho umuntu ageze. Abantu barahinduka mesherzane. Sinzi ko murahura n'abantu bahindutse.
haraba mpora mbona nkavuga nti mwebwe muri bamvuye kure kabisa, nibutse ukungene mwari mumeze, ukamubona ingene asigaye ari umuntu yuzuye urukundo, umuntu ahumeka neza, ukagira uti by'ukuri wewe si bimwe by'iparara, warahuye n'Imana mushobora vyose, warahuye n'Imana mushobora vyose. Kandi na twebwe turashobora kuvyibonako, ukabona Imana igukuye ahantu wagerageje kugwana ukananirwa, mugabo umunsi wayushitse ikagira iti haguruka, haguruka. Kujya Yesu mubona ashobora kuza aho Matayo yicaye akamubwira ati nkurikira, Matayo akumva ibintu byose birahindutse muri we, birahindutse muri we. Mugabo kenshi ivyo biza kandi umuntu ashoka avyumva n'ingoga, avyumva n'ingoga igihe yari afise ico yipfuza yiteze cyiza arondeza. Tugire Kristo. Nico gituma naho uri kuragwa mu ntege nke bikikugora kumva umenga uratumbereye neza inzira ya Kristo n'ingingo yiwe, gumana lo désir, imuhamagara. Harazi igihe aguhamagaye bica bibanguka nawe yuko umwumva, kuko hari ikintu wari witeze. Nitwigere twica icyifuzo cyiza kidutuma igihe duhuye n'umwiza aduhamagaye dushobora guca tumwumva, tukabangukirwa no kumwitaba, igitangaza kigakoreka mu buzima bwacu. Amen.